Umuririmbyi Gordon imbere y'ihiganwa nanje ndaririmba novuga ko yari umuririmbyi mugabo asanzwe like atabantu bamuzi abazi ingabire yanje nyine ari bake tumaze guhura yego higanwa ndaririmba hari cyo gihe bagera kunguye muri kariyeri yawe sha icyo mfise cyose nicyo norikesha kubera ko imbere yuko jewe njamwo navuga ngo umuziki narawukora mugabo ntivyari ku rugezo nk'ubwo biriko ubu rero navuga ko atari gitoya ico ryanshikanye ko byarananyuguriye amaso ndabona ko kumbura umuntu ashobora gufata umuziki nk'akazi yego nk'umuntu yamenyereye kuja mu mahiganwa ni giki ubona ihiganwa ndaririmba gitandukaniriza bifise akanovera karyo gisangije akanovera ka mbere nuko bakurikirana impano barakurikirana impano apana muri ya nzira yo kuvuga ngo tuzobakurikirana cyangwa tuzoraba ibyo muri ko murakora mugabo baragukurikirana mukaja en contact amamuka no mutundi tudetaye mukaba muri kumwe ndimo iyo utabihisemwe bo ntibashobora kukwemerera ko ushobora gukora ikinyuranye n'impano yawe. Ego hari cyo ubona cyo kongerezwa kugira ihiganwa ribandanye rigira kanovera je novuga ibihari birakwiye mugabo ngerageje kuraba iyo hari final twigeze gukora ibonetse canke hakaboneka isumbi yo twakoze biba vyiza kurusha kuko narabonye ko bitanga amahirwe cyane yuko umuntu agaragaza canke akugurura akerekana muri bivyo ateke ego inyuma y'ihiganwa ndaririmba ibikorwa bya Gordon byifashe gute hari cyo iryo higanwa ryo bagera mu mariye inyuma yo guhiganwa novuga inyuma yo guhiganwa ivyo maze kuronka bisumba ivyo naronse maze gutwara ihiganwa kuko novuga ko aho ngeze ubu si habi ari habanze n'ahatari benshi hari n'abampaye icizere cyabo bemera kunkurikira ku mbuga zimwe rero novuga byukuri aho ngeze si habi. Ego mwihiganwa ndaririmba ari kurahiganwa n'abaraperi hari cyo byakumereye nk'uwiganwa n'abaraperi urumarimbiste byo byarakugoye bimeze gute icyambere novuga si uje guhiganwa nturaba ngo nzohiganwa nande ahubwo uraba ku ruhande rw'iwawe mbega jewe niteguye gute kurande rw'iwanje narimo kana ategerezwa kugwana no kugira ngo mbandanye nyene mu nzira yiwanje amaso yanje ndayahangihangiro giwanje kuko uretse kuvuga ba rapper sishobora kubatinya parce que najewe narahafye kandi ntavyo ndaheba ko ndibuka ko no muri demi finale naragize verse yanje ya R&B and then nashiramo na hip hop rero yari we yo kwereka abantu yuko naho jewe ntaza kuguma muri bino bintu sishobora kubitinya kuko ndabizi mugabo sinshobora kubimenya ku rugero rw'abandi bose ko bavuga ngo nta uvuka rimwe ngo zuri ngobyi ariko nuko nari ndafise konosho kuva muri pre-selection gushika muri finale mana ya mudi nyene yo kongereza kuguma gomba kuba uwa mbere nirihe banga wakoresheje imihigo navuga ko icyamfashije hariho kugira icizere ciwawe cyo kwizera hama mugabo ikindi nuko Imana muri vyose nasenga and then nkakora unasenze naho ntukoreye Imana nshobora kuza ngo kikugira uwa mbere nasenze ndakora kigira kabiri nizereye muri jewe ndizera yuko byose bishobora gukunda birashobora gukunda mu gihe ufashe umwanya wawe ukwiye ukaba concentre n'ibikorwa by'iwawe nta kintu na kimwe gishobora kwanga. Ego Mwende ririmba gusubira kuba edition numero 3 n'ubwo butumwa woha abagiye guhiganwa uruno mwaka icyambere novuga muri nanje ndaririmba nukuba wewe no guhiga ibitandukanye n'ivy'abandi bafise kuko novuga umuziki uragutse cyane nuko kenshi dushaka kulimita abenshi rero hari gihe usanga ari karaza nkanaka canke nkanaka mugabe yubaye wewe amahirwe yafise ijana kwijana n'ubwo butumwa woha kombore abashobora gushigikirana ndaririmba mu ntumbero yo gutera intege abaritunganya icyambere nuko novuga nuko naho bogenda bakaraba kuva kuri edition ya mbere
gushika kuri edition ya 4 barabona yuko nanje ndaririmba ikintu iri kirakora no gufasha ingabire zimwe zimwe zabuze aho zimenera canke zabuze aho zogurukira zisanzarira kugira ngo abantu bazimenye. Rero novuga ngo uretse nkumbure hari n'udashobora kumva yofasha izina nanje ndaririmba mugabo wo kumva yoshaka gufasha umuziki w'u Burundi muri rusange canke yumva ko ari impano ashaka ko zigera kure arashobora nanje ndaririmba nimwe mu nzira ifasha abaririmbye kumenyekana. Rero arashobora gufasha nanje ndaririmba nkumbure niyumvire ko banafashije izina abafashije zimwe mu ngabire zishaka kumenyekana like bamwe nimba ashaka gusutena umuziki mu majambo atarenga 3 sigura ko ihiganwa nande ndaririmba ryobatse n'akamaro kanjye. Mu majambo atarenga 3 harimo kuri hakaba gushigikira hakaba no kwitaho. Ayo niyo majambo atarenga 3 numva novuga nanje ndaririmba nuko igira ukuri igashigikira impano yabonye hambavure yo kuzishigikira nuko banazitaho bakakubaza ni igiki kibuze kuko twebwe ntitwakuzanye imbere y'abantu kugira bace bakugura. Ugaragaje kora tubananje ku murundi mwiza nagihiganwa ndaririmba uribona he mu myaka 7 cyangwa 10? Jewe ndaribona abantu nibatavyitaho ndaribona ngaharire ariko abantu babonye umutima w'abariko barabikora ndiko ndaribona ko apana kuri niveau yo ngaha gusa ndiko ndaribona ryakuze bariko barashira kuri rezo social hiyandikisha abatanzania hiyandikisha abanyarwanda hiyandikisha abakongomani niyo ndiko ndaribona bemeye gushiramo inguvu bakemera ko bashobora gufasha bene umutima bariko barabikora bonyene badafise foruguru hamwe bo bashigikira ndiko ndaribona kwiyo niveau mugabo bigumye uko ndiko ndaribona ngaha Gordon reka tubashimire cyane. Ndabashimiye gose.